turi mu kiganiro inkomezi z'amasengesho giye gutangura n'umwanya w'amajambo y'Imana. Turamutse abadukurikiranye dushimira ababanye natwe mu materaniro no munsi kuko abahageze bagize umugisha. Ndaza bari kure abari hafi muri kudukurikirana Radio CDO akazi n'akazi muri kumwe na Reverend Pasteur Audace Nahiraja nk'abandongo ishengero Église de la Repentance et de Point Jésus Christ dukora mu Cyarama bahita ku masengero abiri. Mukozi Imana reka aramutse bari kubadukurikirana kugira ngo iyi korale muri ko murumva ni korale Sinai. Korale Sinai mu Cyarama iri kirafasha, iri kuri YouTube yabo yitwa iri kuri YouTube ya wanditse Sinai Choir ukibakurikirana. Bafite indirimbo ziryoshe nziza zibona kandi neza. Natwe ushaka kudukurikirana ushaka kurinjira kuri YouTube yacu cyane kuri Facebook yacu urakurikirana amateraniro y'umunsi ngena yagenze n'ingena abantu babohotse, kandi tuzoba turi kibiriraho kuri Facebook, kuri YouTube, kuri yitwa Senga TV. Bani bahezagiye zamute bari kwadukurikirana. Turabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero irishwi mwumva ni ry'umuvuga butumwa niyo nkuru Jafeti kuva mu ishengero ryo kwihana no kurukira muri Kristo Yesu. Turi kumwe n'umwungere wacu, dufise amahishurirwa canke amayerekwa Imana yaduhaye, avuga ngo Imana ikuzaniye umuntu agomba kuza kugukura aho abantu bagomba kukugirira nabi. Imana ibane nawe kandi shikare kukwiyereka. Shira kuri 105.7 ni ku radio CDO akazi n'akazi. Ndumva tugiye kugira ibihe byiza byo kugendererwa n'Imana. Umwami Yesu abahezagirane natwe. Kaze usengera umwanya tugiye kubanamwo. Imana ibahezagire. Turagushimiye Mana nyene imbabazi, turagushimiye Mana nyene icubahiro. Uri Imana wisakaye ubwiza no gukomera. None rero turasenze, dusengeye imisa yaje, dusengeye iri jambo waduhaye. Buri muntu wese aduteze amatwi yiteze kumva icuri buvugane nawe. Mu izina rya Yesu Kristo turakubashe kuko uri Imana ikomeye. Muri kino kirere tugihamagariyemwo ubwiza bw'Imana. Muri kino kirere tugihamagariyemwo ubuntu n'imbabazi zawe. Reka kirere kigotwe n'amaraso y'umwagazi w'intama, maze ijuru n'abamarayika n'abaserafi bimanukire muri kino kirere maze bibane natwe. Turagushimiye kuri Imana y'amahoro mu izina rya Kristo Yesu Munyanazareti. Amen. Mani bahezagire kandi Imana ibaho umugisha. Mwese muteze amatwi kiganiro inkomezi z'amasengesho kuri Radio CDO akazi n'akazi. Tugomba kwinjira mu mwanya w'ijambo. Reka ndagutumire kubana natwe. Fata telefone yawe, bwira inshuti yawe ibwire ngo ja kuri 105.7 ni Radio CDO akazi n'akazi. Imana igiye gukora umurimo kuri mwebwe mwese mudukurikiranye. Imana ibahezagire. Reka rero twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndakwibutse ko turi mu ijambo rivuga ngo Imana yase kuba munsi y'ububasha, munsi y'amagambo, munsi y'izindi mbaraga zimaze igihe zigutegeka zikuganje. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Rero kwanka hari igihe umuntu aba munsi, ukaba munsi y'ibyo abantu bavuze, ukaba munsi y'ibyo abantu bateguye, ukaba munsi y'inama y'abantu. Ariko nkuzaniye message ivuga ngo twase kuba munsi. Kuba munsi mfasha usobanura abantu kuba munsi uko byumva. Ni kuvuga kuba munsi y'ikintu canke ibintu canke umuntu. N'umuntu agufiseho ububasha, wewe uri munsi y'ububasha bwiwe. Bivuze ngo ugenda uko agomba, ahashatse nihuja. Muri makuburi imbohe yiwe, uburi imbohe yiwe, uburi umuja wiwe, agukoresha uko agomba. Ibyo agombye nivyo ukora. Haleluya. Amen. Besitoke. Uzi hari igihe umurozi agira gahunda akavuga ngo Jafeti nase ko abyara ngo aheke. Umurozi
akangiriza ibintu uri gukora, uri kuradandaza akabyangiriza, uri kuradandaza cyangwa akakwicira umwana, abakabona ati umwana mu ishuri bakumva amakuru ko ari umunyabwenge. Mani tugire neza, barangiza bakica icyo uzovamo. Reka mvuge n'abantu badukurikiranye, nongere mvuge ngo umuntu mwiremwa ryiwe Imana yamuremye mu buryo budasanzwe, kandi nta muntu yabayeho mu buryo bw'icyaduka. Nta muntu, reka ndavuge ngo kubaho kwawe ntabwo ari accident, n'umugambi w'Imana. Imana yarabiteguye, irabitegekanya, irabitegura, irabipanga. Imana itugirire neza. Kandi Imana yaremye abantu ibaha inyenyeri zitangana. Ni nk'uko urabona mu butware bwo mu isi hariho nyumba 10, hariho shefu wa serire, hariho de quartier, hariho musitanteri na shefu de zone. Inyenyeri ntabwo ntizingana kabisa. Haleluya, amen. Iyo Satani abonye uzokomera, iyo abonye uzogera kure, haleluya, agerageza kugufrena cyangwa icyo ugomba, icyo abona uzomara. Reka nkubwire impamvu kubaho kwawe atari byaduka, kubaho kwawe atari agisida. Imana yavuganye na Yeremiya ngo n'abakurumbira mu nda ya mama wawe narinda kuza. Haleluya. Kandi utaraba urusoro nari naragutoranya. Haleluya. Nari narakurobanuye. Yeremiya yarobanuwe akiri mu nda ya mama wiwe. Imana imugira umuhanuzi akiri mu nda ya mama wiwe. Ndahamagaye abantu badukurikiranye, yebosi iteke. Reka mbwire umuntu yarapanze kwiyahura ko kubaho kwiwe Imana igufiseho umugambi. Hari abantu baza ngo byorangirira hano, ibyo byonangirira hano numva nopfa, akisabira gupfa nkuko Yeremiya yavuze. Ni Yeremiya? Oya, Eliya musigiti cy'umurotemu asaba gupfa. Imana itugirire neza. Igiti cy'umurotemu abantu batakiza, wari kurankurikirana, cyari igiti cyari gifise ima rimwe rikugwiko wacupfa, ima rimwe ari gukorokeye ko yacapfa. Ariko Yeremiya, ariko Eliya, niko ndavuga Yeremiya, ariko Eliya ngo akijyama munsi amama mukorokeraho ntacyo yabaye. Reka ndakubwire impamvu Imana igufiteho umugambi. Hari umurozi yisha abandi, ariko we ntiyakwishe. Umurozi yahaye abandi, waraburiye ntacyo bwakugize. Reka mvugane nawe, agisida umurozi yateze kugira ngo iguhitane, abandi yarabahitanye, ariko we ntacyo wabaye. Kubera Imana igufiseho umugambi, nyemere utere haleluya. Rebosi, vuga kuri aya magambo. Aya magambo ndumva arakomeye, nanje ndumva ndafashijwe, kubera ko aya magambo nayadasanzwe, arakomeye kandi arakomeye cyane. Nukuvuga tusimbire gato ko uyu mugabo Moyize canke Musa yari yarateguriwe kuzoba udasanzwe. Imana imutegura nk'uwo kuzokura abantu mu bugaragwa. Mose Imana yari yaramuteguye kugira ngo azobe ariwe nzira Abisirayeli bagomba gucako bashika i Kanani. Bivuze ngo niwe cari igisubizo c'Abisirayeli. Burya hari igihe umuntu abaho mu bihe atazi ko ari igisubizo c'abandi, kandi kuba igisubizo c'abandi nuko ugomba kubanza gucishwa mu ntambara. Mose yacijwe mu mageragezwa, yavutse mu gihe kigoye, aho abana b'abahungu muri Egiputa bariko baricwa. Haleluya. Ariko Mose yarafisweho umugambi, iteza iyashu nyinshi umukobwa wa Farawo. Aravuga ngo ndagiye koga mu ruzi, ndumva amazi yo muri pisine atobasha kumara iyashu. Agiye koga, Mose bamusize mu gatebo, Bibiliya ivuga gatebo, ego agaseke. Mose bamuze mu gaseke, bamuterera mu mazi, bamusize mwayo mazi. Umukobwa wa Farawo abonye ako gatebo, aravuga ngo nimunzanira ku gatebo. Akikaraba
asanga harimo uyo mwana bita Mose. Amuravye abona n'umwana w'akaranga, abona n'umwana mwiza. Haleluya! Nagome ndakubwire, burya we naho utibona, abakubona barabona kuri w'akaranga, barabona kuri w'igiciro. Niyo mpamvu bakugwanya, kubera ko babona ko ejo hawe ugomba kuba ikidasanzwe. Mose akurira muri Egiputa, akurira ibwami, ariko igihe kiragera wakatukafika. Haleluya! Igihe kiragera agera mu bihe by'amagerageza. Ndumva umengo twavuga n'abantu bari mu bihe. Ibihe hari ikintu bita ibihe n'igihe. Ibihe n'igihe biratandukanye. Nigeze kubyigisha. Ego. Haleluya. Ibihe bivyara igihe. Kandi umuntu hari mu bihe, abantu baza kazobigwamo. Ariko ibihe biba biriko biraguforoma, biriko birakwigisha kugira uko uzokwitwara nugera mu gihe. Ngaho komeza. Imana imfashe uyu munsi nyumve, igukure mu bihe, igushire mu gihe cyawe, kubera ko wowe uri umuntu udasanzwe. Ibihurimwo wabisizemo n'abadayimoni, ibihurimwo hari ubundi bwami bwabigusizemwo, hari amagambo y'abantu yagusize mu bihe, hari ibyifuzo by'abana b'abantu byagusize mu bihe, hari imbaraga z'abarozi zagusize mu bihe. Ariko ndumva Imana igiye kugukura mu bihe ikagushira mu gihe cawe. Haleluya! Imana hari ibyo igiye gusobanura, kandi Imana iyo imaze kugukura mu bihe, nukuvuga mu bihe nta jambo wovuga ngo abantu baryumve. Nukuvuga mu bihe inama y'umuryango iraterana, wewe ntuhamagagwa. Nukuvuga mu bihe abandi bajya gatatu ku munsi, ariko ukajya rimwe, n'iryo rimwe ugahakwa kuribura. Uzikora abantu na rimwe kujya ku munsi bahakwa kubibura. Soma ijambo ry'Imana. Reka dusome Itangiriro 37:18. Twinjire mu ijambo ry'Imana, kutaba munsi y'ubutware y'izindi imbaraga. Ni kuvuga n'umuntu ari munsi y'izindi imbaraga ziboyobora umuryango wiwe, ziyobora urugo rwiwe, ziyobora ubuzima bwiwe. Imana ikuvanye munsi y'ubwo butware mu izina rya Kristo Yesu. Kazi. Itanguriro 37:18 haravuga ngo bamubona kiri kure, maze atarabashikira bamugira inama yo kumwica. Baravugana bati, nguriya karosi araje, nimuze tumwice, tumuterere mu rwobo rumwe muri ibi duheze, tuvuge tuti igikoko c'inkazi caramuriye, tuze turabe inzozi ziwe uko zizoba. Reyubeni abyumvise arondera uburyo bwo kumubakiza, arababwira atenda tureke kumwica, kandi ati ntimuvishe amaraso, ariko mumuterere muri urugobo ruraha mu bugaragwa, ariko ntimumukoze kw'amaboko, kwari ukugira ngo amurokore, amukure mu maboko yabo, amusubize se. Reka dusobanure iri jambo rivuze ngo kwari ukugira ngo amurokore, amukure mu maboko yabo, amusubize se. Nukuvuga aya magambo n'amagambo akomeye kandi afise ububasha budasanzwe ku buzima bw'abariko baratwumviriza. Uyu muvukanyi canke uyu mugabo Yosefu, Imana igihe kimwe habaye inama mu ijuru. Inama iraba mu ijuru, yiga kuca agomba kuba, iramugendera mu ijoro. Imana irungika marayika, imwereka ico agomba kuzoba, imwereka azoganza ab'iwabo, imwereka azoganza abo bavukana, bose bazofukama, imiganda yabo igaca bugufi, ikamwubaha. Hanyuma ikosa yakoze nawe udakwiye gukora ku muntu uko wumviriza iyi message,
yafashe icyo Imana imubwiye aca akibwira abo bavukana. Pasi uzi ikosa rya mbere ribaho umuntu ashobora kugwamwo ni ukubwira abantu icyo Imana yakubwiye yakikubwiye mutari kumwe. Sinzi ko iki kintu cumva. Hariho ikintu Imana ivugana nawe wewe n'Imana yawe, iyo ugiye kukibwira batacumvise Imana ikikubwira, nibo babi ibiraro bya Shetani kugira ngo bahaguruke kukugwanya. Niyo rero uyu mugabo yaguyemwo, amaze kuyigwamwo uyu mugabo bita Karosi Yosefu, niyo yaguyemwo abwira bene se inzozi ziwe. Ariko nagombe ndakubwire, bakimubona baravuga ngo nguriya Karosi araje. Reka tuvuge inzozi ni imigambi ufise, n'icyo Imana yaguhamagariye, ni destiny, niyereka ufise, n'ahantu uteganya kugera. Hanyuma ngo bamaze kumwumva, aba bari bamaze kumva ahantu hazogera, kuko yamubwiye inzozi, amubwira ingene azokomera, ababwira ingene bazomwunamira, yababwira inzozi ziwe. Hanyuma birabajya. Umva ndakubwira, hari abantu babonye abana bawe biga inzigo zirabarya, abandi babonye abawe bamenya inzigira barya, babonye bawe barose akazi inzigira barya. Uzi ko ari umuntu iwacu yitwa nzigira barya kweli? Uramuzi? Iwanya baho narigeze kuba ndamwumva, narigeze kuba ndamako je ntaho nabonye. Iwacu arahari, ndamuzi. Apana uwo numvise, ndamuzi. Kandi umugabo wiwe nawe yitwa ngiriye abandi. Nzigira barya hamwe na ngiriye abandi. Mani bahezagira, hari amazina wa muntu w'Imana we, kandi amazina burya ni kindi kintu gikomeye, ni kindi kintu kabisa. Haleluya, amen. Rebosite kidevaya. Yes, barangije ngo baramutuma baramuhamagara, babona ngo ari karaza, baravuga ngo uriya Karosi araza, nguriya Karosi araza, bategura kumwica. Bategura kumugirira nabi. Haleluya. Bategura kumwica, bategura kumugirira nabi. Barangije Reyubeni giha Imana abantu bagira inama yo kugirira nabi, Imana ikagutegurira umuntu ameze nka Reyubeni. Inama zarabaye nyinshi zo kukugirira nabi. Ariko reka ndakubwire, ku buzima bwawe Imana yarabitse Reyubeni. Haleluya, amen. Hari abantu bateganije kukugirira nabi, haleluya, ariko Imana hari Reyubeni ku buzima bwawe. Imana yagutegekanirije. Imana ibahezagire. Amen. Narivuze ngo Imana ibahezagire. Amina. Haleluya. Amen. Reka mvuge ngo hari igihe ugomba kuba munsi y'abantu. Uyu mugabo bene wa bagomba kumushira munsi, bakagomba gufuka ikintu Imana yavuganye nawe, bagomba kumwivugana, bagomba kumwica. Ariko Imana imuha umuntu umeze nka Reyubeni. Reka mvugane nawe ku buzima bwawe ko Imana iguhaye Reyubeni. Haleluya. Imana itanze Reyubeni, Imana iguhaye Reyubeni, Imana ikoze umurimo. Imana itanze Reyubeni ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ibahezagire, kandi Imana ibaha umugisha. Nongeye kubatumirira kubana natwe. Haleluya, amen. Imana ikuvane munsi y'imbaraga za Satani, Imana ikuvane munsi y'imbaraga z'abarozi, ibyo abarozi bateguye ngo ntukore mariage, ibyo abarozi bateguye ngo ntugere aho ugomba kugera. Ndasenga uyu mugoroba nkiri kwino mikoro y'iyi radio, kugira ubwoko bw'Imana butabagwe, kugira abari kure batabagwe, kugira isengero ry'Imana ritabagwe, ive munsi y'imigambi ya Satani. Haleluya. 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 Soma ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa 22 12 ugeze 22. Tutarahasoma hariho akantu nashatse ko twigisha. Kwigisha hama aka kantu kavuga ngo kwari kugira ngo amurokore amukure mu maboko yabo. Bivuze ngo akantu numva umengo twogahagara ko gatonya, kwari kugira ngo amurokore amukure mu maboko yabo. Uziko hari abantu bari mu maboko, bari munsi y'amaboko y'abandi bantu, ariko hari imbaraga z'Imana zaje kugukura munsi y'amaboko y'abantu. Hari imbaraga z'Imana zaje kugukura munsi y'amaboko ya Shetani kugira ngo zigutabare. Kwari kugira ngo amurokore
amukure munsi y'amaboko yabo. Hariho amaboko uri munsi yayo, hari imbaraga uri munsi yazo, ariko ndumva uyu mugoroba Imana igomba kuzana ukuboko k'ubushobozi kuza ugukura munsi y'amaboko y'abadayimoni, kubera Imana yarekuye ububasha, yarekuye imbaraga mw'iri jambo rikubohora kandi rije kubohora ubuzima bwawe. Haleluya! Ugomba gusenga ukizera, kuko Imana yavuganye natwe ibintu bikomeye. Yavuze ko igomba kugukura munsi y'imbaraga zose. Nukuvuga inzozi zawe zaragwanijwe, kugera n'uyu munsi baracazigwanya. Hari igihe umuntu ashobora gukora ikintu kigakunda kandi kigakundiraho ibyo abandi byankiye. Nukuvuga uyo muntu abandi bagomba kumusharika, abandi bagomba kumwanka, abandi nzigira bajya, nk'uko umwungere bivuze ngo nzigira bajya. Hariho abantu babayeho inzigi bajya kubera uko ubayeho. Hariho abantu bibaza aho ukora, hariho abantu bibaza uburyo ubayeho, kubera icyo Imana yavuganye nawe nico gitera kigaragara ku buzima bwawe. Inzigi kabajya kubera ko Imana ikugiriye neza, kubera ukoze ibintu we bigakunda, bigakundiraho ibyo abandi byankiye. Ariko ndagombe ndakubwire, intwari yose igomba kugeragezwa, kandi iri kirageragezwa, ibiri kirategurwa kuba kidasanzwe. Hariyo abantu ubuzima bwawe, hariyo abantu bahagurutse kugira ngo bakugwanye, hariyo abantu bahagurutse kugwanya destine yawe, hari abantu bahagurutse kugira ngo bagwanye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ariko ndavugana n'abariko baranyumviriza uyu munsi, abantu bariko bategera ikiganiro inkomezi z'amasengesho. Ndumva hari imbaraga z'Imana zaje gushigikira ico yavuganye nawe. Hari ibintu Imana yakubwiye bigomba kuba. Pasi uziko ari ibintu Imana ivugana n'umuntu bigomba kuba, abantu bavyemera batanavyemera, ibi bigomba kuba. Bigomba kuba, abantu bovyemera, abantu batovyemera, ibi bintu bigomba kuba. Rero ndumva hari ikintu Imana yiteze gukora ku buzima bwawe. Ndumva Imana igiye kugukura munsi y'amaboko y'abana b'abantu. Imana ibahezagire. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa igice ca 23 guhera ku murongo wa 12. Haravuga ngo umutwe w'amajambo, abayuda bahigira kwica Pawulo. Iryo joro rikeye abayuda barakorana, barahira bisiba yuko batazojya ntibanywe batarica Pawulo. Abahize batyo basaga 40 baja ku baherezi bakuru n'abakuru, bati twarahiye twisibye bikomeye yuko ataco tuzotamira tutarica Pawulo. Nuko rero mwebwe n'abanyekombe nimubwire umukuru w'abagabisha b'abasoda amubamanukanire nk'abarondera kurushiriza gutahura ibyiwe neza. Natwe atarabashikira twiteguye kumwica. Mwisho wa Pawulo yumvise uwo mutego, araza ashika mw'iboma abibarira Pawulo. Pawulo ahamagara umwe mu bagabisha b'abasoda 100, ati jana uyu muhungu ku mukuru w'abagabisha b'abasoda, afise ijambo amubarira. Nawe aramujana amushira uwo mukuru w'abagabisha, ati yambohe Pawulo yampamagaye aranyinginga ngo nkuzanire uyu muhungu afise ica kubarira. Uwo mukuru amufata ukuboko aramwikebanya, aramubaza biherereye ati cufise kumbarira niki? Aramwishura ati abayuda bahuje inama yo kukwinginga ngwejo uzumumanukane
uzumanukane Pawulo mwikombe nk'ugomba kubaza ibyiwe ngo urushirize kubimenya neza. None rero ntuje kubumvira, kuko abantu babo basaga 40 bamujyamiye, barahiye bisibye ko batazojya ntibanywe bataramwica, kandi none bariteguye barorereye icuri bubemerere. Uwo mukuru arungika uwo muhungu, amaze kumwihanikiriza ati ntugire umuntu ubarira yuko umenyesheje ibyo. Haleluya, haleluya. Ndumva Imana igiye gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Aba bantu bateguye kwica Pawulo bararahira, barisiba, baravuga ngo ntaco tunywa nta nico dutamira tutarica Pawulo. Hariho abantu barahiriye ubuzima bwawe. Amen. Hariho abantu barahiriye ku buzima bwawe, baravuga ngo ntaco bazojya nta nico bazonywa batarica Pawulo. Reka mu gishingo cya Pawulo uhashira izina ryawe. Hariho abantu barahiye kandi bongera barisiba, baravuga ko ntaho uzobagerana, baravuga ko bagomba kwica umugambi wawe, baravuga ko bagomba kwica ic'Imana yavuze ku buzima bwawe, nk'uko bagombye kucica kuri Yosefu. Ariko Imana ihagurutse umwishwa wa Pawulo, yumva aya makuru. Uzi ko hariho abantu Imana ihagurukije bari kumwe n'abansi bawe, bumvise imigambi mibi abansi bawe bariko baragukorera, Imana ibahagurukije nk'abatabazi bawe. Ndumva aba bantu batariko baranyumva neza. Haleluya. Hariho abantu Imana ihagurukije baje kubwira imigambi mibi abanzi babagufitiye. Hariho abantu Imana ihagurukije banze kukubwira ngo hariho abarozi baguhagurukiye, kandi aba barozi bagamije kwica ubuzima bwawe. Ndumva Imana ivugana nanje ko hariho abantu bahora bahura n'ibyago bakabigwamwo giturumbuka, ariko ndumva hariho abantu Imana ihagurukije. Hariho abantu bagambiriye kwica ubuzima bwawe. Ndumva hariho abandi bantu Imana ihagurukije bagiye gukiza ubuzima bwawe. Hari igihe uba mu bihe abantu bakakugambanira ukabura uwo kuburira. Pasi, iyo uri mu ntambara waburiwe umenya uburyo uyigwana. Reka tubwire abantu ko Imana imigambi bakugiriye. Haleluya. Reka nibutse abantu badukurikiranye ko Satani afite abadayimoni kandi bakora amasengesho. Bagize amasengesho yo kutarya kandi bagize amasengesho yo kutano mpaka bishe muri ayandi majambo bakoze amasengesho ya seki, n'amasengesho adasanzwe. Rero abantu mudukurikiranye, ni wewe naho ujya ukaryama, naho utabyuka gusenga, naho hera kuwa mbere uryama akaba yaheze igihe kintu udasenga, hari imbaraga ubwa mbere zibosha umuryango wose, ugasanga urimo ibyaha bitandukanye, ugasanga nta terambere rihari, ugasanga nta mariage ihari, ugasanga muvukana muri batanu mwese murangana, nta muntu yofasha uwundi, mwese muri kuri ni vimwe. Ariko reka ndagusengere, ndakubwira ngo ndakuvana munsi. Ariko uvyemeye uraza kuva munsi y'imbaraga za Satani. Ubu tuvugana hari abantu bari mu kabare, vyase kwaheba inzoga, vyase kuheba ubusambanyi, vyase kuheba itabi, vyase kuheba urumogi, vyase kuba mu vyaha. Satani akugenza uko agomvye, avuze ngo urare muri boîte urarayo, avuze ngo ufate umushahara wose ujye urawujya, kandi nta mafaranga yo yarasyo wasize mu rugo, kandi abana wavyaye bagenda gusa, nta kintu witaho mu rugo. Hari izindi mbaraga zikuyobora, kandi utarayaronka
nta bushobozi uba wumva uzokora imigambi ariko umaze kuyaronka izindi imbaraga zikakuyobora zikakwerekeza aho utagomba kuja. Reka mbwira abantu badukurikiranye turi kuri radio CDO akazi n'akazi, ntangarije abantu bari kure, ntangarije abantu bari hafi, mu mavuta Imana impaye na Besito Teke ngiye kugutandukanya n'izo mbaraga. Hari abaje banywa inzoga barazihevye, hari abaje banywa itabi bararihevye, hari abantu bariko barankurikira bagwaye umwuka wo kwisambanya. Mani tugirire neza. Uko ugiye muri dushe urisambanya, uko uvyutse mwijoro urabikora. Reka ndakubwira ingaruka uzogira. Iya mbere uzocika umugongo, iya kabiri haleluya, hari ya kabiri uzogira. Mani tugirire neza. Nuko kwibagira cyane. Iya gatatu karibwa mu kazi bakinda, ahaduga hakakunanira kuduga. Hari ingaruka y'imbaraga Satani yaguteje. Reka ndakubwire abadayimoni bagukontora uko bagombye bakudugana rwo rukararurarima, bagombye bakudugana rwo bakagukoresha ibyo ugombye. Reka mvugane nawe uyu mugoroba, hari imbaraga Imana imanuye zikuvana aho hantu. Paulo ngo bamugira umugambi kugira bahagarike umugambi w'Imana. Reka ndakubwiye ngo nta mugambi Imana uzohagarara ku buzima bwawe, kuko Imana yarakurobanuye, kuko Imana yaragucaguye, kuko Imana ifise umugambi ku buzima bwawe. Tera haleluya y'imbaraga, subira haleluya. Ntabwo bawuhagarika. Niyavuganye na Yeremiya ngo ntabakubumbira mu nda ya mama wawe, narinda kuzi. Haleluya, utaraba urusoro nari narakurobanuye. Haleluya, nagusizeho ku muhanuzi w'amahanga, ndagushizeho ku muhanuzi w'amahanga. Ntabwo uri wo kuri quartier, ntabwo uri wo mu Cyarama, ntabwo mu Burundi gusa. Imana isutse ubuhanuzi bw'amahanga ku buzima bwawe. Tera haleluya. Satani Paulo ngo bamutega imitego, ariko amenya amakuru abiciye ku mwana wa mushiki wiwe. Mani tugirire neza. Amubwira amakuru, arabwira ko wamuteze. Arangije haleluya, hari umuntu Imana igiye gukoresha kugira uve muri uwo mutego. Hari umuntu Imana rebositeke, hari umuntu Imana igiye gukoresha kugira uve muri ako kaga. Hari umuntu Imana ikoresheje kugira ukire indwara. Hari umuntu Imana ikoresheje kugira ukire sida. Hari umuntu Imana ikoresheje kugira ukire diabete. Tera haleluya. Ngira manurira ubuzima bwawe muri kuno mugoroba. Ni kumva umuntu abuza amahoro, arebositeke ubisinda y'imvuka. Haleluya. Ariko ufise ibintu bidasanzwe mu nda yawe, wumva utagira amahoro, wumva igomba kuvayo. Uyu muntu ariko aranyumvirega, ari kunyumva, wumva igomba kuvayo, kandi igihe cyo kubyara ntikiragera. Ngisenga mu kanya tugiye gusenga, utufata ku nda yawe tubihagarika izo mbaraga z'abarozi. Ndavugana n'umuntu. Haleluya. Rebosite kayamando afise igihe imihango yarahagaze. Ndavugana n'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zo kwisambanya zamugose. Ndavugana n'umuntu yananiwe no kunywa itabi ubugoro, byarase ko abiheba, ariko uyu mugoroba ndatangaje ngo Imana iragutabaye. Ndatangaje ngo Imana ikugiriye neza. Senga Imana ufate aho ugwaye mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu Imana igiye gukiza mu mavuta Imana impaye muri 2024 no gusengera abagwaye bagakira. Abo twasenge no musi uragiye kumva kuri radio, kandi ejo nawe uze kadusenga fata aho agwaye. Imana ibahezagire. Reka tugusengere, fata aho ugwaye kubw'iyi message, kuko Imana igomba kubohora ubuzima bwawe. Mana turagushimiye kuri Imana y'amahoro, turagushimiye kuri Imana itabara. Dusengeye umumama imbanyi yiwe igomba kuvayo mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye umuntu yari karatwumviriza, dusengeye umuntu yaragwaye ingwara yo kukuguru, dusengeye umuntu agwaye amageza, dusengeye umuntu bateze ikirozi mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye umuntu agwaye diabeti, dusengeye umuntu afise ingwara idakira, dusengeye umuntu yari karatwumviriza afise umutwaro wananiranye. Reka imbaraga zawe zimumanukire, imbaraga zawe zikiza zimutabare, ubushobozi bw'ijambo bubohora bumukize. Urakoze kuri Imana y'amahoro mu izina rya Kristo Yesu. Amen.
Imana ibahezagire kandi Amen. Imana ibahe umugisha. Inimero ni 69 892 69 688 Yeah. 69 688 kandi iyo nimero ku WhatsApp. Turi mu cyarama ku mashengero abiri urusengero rw'ibiyo vya filme. Mwari kumwe na Revera Pasteur Audace Ntahiraja mu kiganiro inkomezi z'amasengesho kuri Eglise de la Repentance et de Repos en Jésus Christ. Imana ibahezagire.